barakunda kuvuga bati igihugu c'u Burundi ducambira igikenya, bakunda kurabira ku mwimbu ku munyagihugu w'amadolari 300. Iyo indicateur y'amadolari 300 niyo yanyu. Igihugu dukurikirana ni Sierra Leone gifise amadolari 400. Umva rona difference. Ikindi ni ngene umwimbu wiyongera. Umwimbu wiyongera hagati ya 1 na 2%. N'umwimbu uri hasi cyane kwiyongera. Kandi abantu bagwira gusumba umwimbu. Ntabwo kene va mu gihugu rero igihe umwimbu wiyongera buhoro abantu bagwira cyane. Icya gatatu nuko abarundi muri rusangi bafata ko hafi barenga 70% bari mu bukene budasanzwe ndetse bari muri insécurité alimentaire. Bamana impungenge y'ingene baja gufungura ku munsi. Turetse kuvuga ko 50% y'abana bari muri malnutrition bafungura nabi. Hanyuma tugiye ku bijanye n'utugiye gucura ivy'amadeni. Amadeni leta ifise ariko arashikira hafi 70% y'umwimbu wose. Kuvuga yuko biriko birafata intumbero itari nziza. Amadeni arenga miliyari 600 vy'amarundi. Urumva ideni ko yabari nini kandi tubona yuko atamwimbu uri kwiyongera. Ibijanye na balance commerciale turi muri deficit ya 80%. Mwarabyumvise umushikiranganji wa leta bigitega ibyo dushorera hanze n'ibyo tukura hanze. N'abandagizi bakumbere mwarabyumvise irya todo couverture des importations par les exportations. Biteye ubwoba. Ibijanye n'amahera y'agaciro, reserve de change asigari munsi y'ukwezi hafi n'ubuzima. Igihugu gifise reserve de change y'indwi kandi hasabwa hafi amezi 5. Engagement no kuvuga yuko ibyo dukeneye gukoresha amadovize aho iby'ama importation kuriya kama ambassade abantu baja muri mission gufasha nk'abanyeshuri biga hanze ubirabiye mu rusange n'amahera dufise birarenze ubwo katabetuvuga uburyo burado bishoboye gukorera rimwe utaravuze n'ifaranga ndagacyude nduma litagaciro ku dolari mwaramuyone uri kurarondera idolari arashaka kuja bukaza murazi yuko bazongura n'amatike mu dolari baca bavyibonera.